murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri Brigade. Ndazi ukuri kuko vyabaye ku bwato bwa izine. aho uri mukuri Ego shangira numvise nabi n'ukuri gisubiramo kandi dozi ijwi uvuze mvuze nti ndazi ukuri kuko ngene ubwato bwa izine bwazimiye. vyahavuye bigenda gute Igo, wego. Mani nawe reka gusarisha. Kora umutwe mu telefone, reka conference de presse giritangure. oya powe shamani rega andi kwidiri komeye Nadiri, none amateriye yawe mani uza kuyitarisha ariko mbombo yamaze gushika. ndindira manager ndayitegura none bibaye bigoye kwanza nawe nyene mbona yativye Sha, we naho utambarira. Ico kintu kirakomeye uriko. Kuva dushika no kubita n'urugore. oya navyo gusamara mani onye ni ikintu ca formation ubuye Oya, formation. nivyo ukunda reka no mandarisana Rahira, formation mu vyerekeye iki? Nico gituma mbona wabunze utavuga. information mani mu vyo kumenyesha makuru Oya. kandi hanze mu Neza cyane. Ariko uri nzigo. N'umwanya tumaranye kutambwiye. wewe rindira Wibaza ko ata formation nkene. ndira beze gutereshaje formulaire cyo ndakwereka Yego. nuko mbona na connection ndikiri kwega Bombo nawe aciye hatse ataranyereka. Naco. Nanje ntumva nawe utakimpaye. mumbabarire vyagoranye nacerewe ku masara nari nababwiye yego nagira rero ntangure ndabaramutsa mwese Mwaramutse neza amahoro. yego sindabatevye Yego. iyi conference de presse y'uno musi nabatumiyeko kwa kugira mu gipolisi tubamenyesha amatoza ageze ku vyerekeye bwa bwato mwe maze imisi Neza cyane. maze ko maze imisi butari mike bwaraburi burengeye aho bwiyavuga imyaka nkuko mwavyumvise rero hari umuntu yitwa Kuru yacitse ku icumu akaba yari yagwariye ibugo Yego. mu nyuma twarashoboye kumuzana ngaha Hafe ngira yo yarashoboye kuvugira. uwo Kuru rero yarashoboye kuvuga vyose ko vyagenze Neza cyane. Tubarire. umuntu aturuka ngaha irusange yitwa Cuma ubu akaba babimuhumura niwe yakoze ico caha Cuma nyene oya barayanje rega ivyo ni nagira ndabasaye dutekane gatoya tubandanye tubandanye hakaba hariho kandi n'umuntu aba ngaha irusange nyene ari nawe yafatanije na Cuma mu kunyuruza burya bwato ayi wacu gusa Mana yanje uyo barinde kwe. uwo muntu rero Yego. twumvikane gatoya nariko ndavuga nti uwo muntu ni wasanzwe arongoye izine muri kino gihe Nigipe kwe. tugabanye urwamba twumvikane gatoya Shano kuvyiga ko uwo nawe mwese muramuzi ni gipe yewe niwe nyene. aduduriye ko Niwe mpungu. Wavyumvise? siransi inyuma twumvikane gatoya Oya. ni nawe yaje kuvyiyemerera atagahato oya ntagipe ko yafatanije na Cuma mu kunyuruza burya bwato ewe mviri barahewe muri we yavyivugiye ndabona ko bibatangaje ariko nuko vyagenze oya jesi ndavyumva mani nukuri kweri gipe oya dutekane gatoya nashaka rero ndamenyeshe ko igipolisi ca hano iwacu caciye gikorana n'igipolisi c'imuhumuro kugira ngo uwo muntu ashobore gufatwa uwo Cuma rero ubu kaba yarafashwe ubu ari mu minwe y'igipolisi c'imuhumuro Neza cyane go. Rero. tukaba turiko turakora ibishoboka vyose kugira Cuma ashikanwe ngaha vuba bwangu nkuko mwama rero muri bwa buhinga bwanyu iyo nkuru muraheza muyishikiriza abanyarusange bose nkaba ndabakengurukiye Basho bunyene. gipe kweri Sha nanje pe ndatangaye. Yewe ivyo bintu biramfata umwanya kugira nemere ko gipewa yashoboye gukora ivyo bintu. muri we yavyivugiye Ego, ivyo birantwara umwanya pe. Allo? Uvuze? Inkuru iyihe gabasha? Oya mbwira wangu. Je nta nkuru nimwe shasha numvise. Sa? Inde gipe.
yagize iki uti gipe agira uruhara mu inyuruzwa ry'ubwato oya kuri ivyo bihuha ngaho wana wewe uvuga wumva uriko birumvikana bayi Megaso uwo muntu wanka kwa kuyagira ninde urumva ingene umwikunkumuye reka wazi ibintu yako arambwira kindi baza ko adakomeye mu mutwe neza yari kwa kubwira ngo iki mwe jewe kadade n'irya mbere mbonye wiya mu muntu kuraho ndamiyama nyene none umuntu yubahuka kuvuga ngo gipe yaragize uruhara mu inyuruzwa ry'ubwato wumva uwo murakomeye aho raciye umuvumbura uranakumbura uvyemere sa nawe wavyumvise gipe gamere gipe nyene oya naje ukutangaye niko natangaye ujya mwana namukunda sinanzi ko yokora ibintu nk'ivyo oya nukuri oya baramubeshera ivyo bintu gipe ntavyo yokora nukuri kw'Imana oya nukuri rozi ngene yatunganya ibintu neza agakora ibintu bigororosa atahantu na hamwe yahengama Meri none nawe waciye kuvyemera uko nyene we ntiwumva ko bariko baramwambika ibara eka nukuri nta bariko baramwambika ibara cyese ndavyumva gipe niwe yafashije mu iyuruzwa rya bwa bwato oya c'est pas possible gipe twemera kwe ego eka si mwebwe mwenyene mwamwemera jewe gipe namufata nk'umusore w'akaranga yobera akarero urundi rwaruka n'ubundi abajene benshi n'icitegererezo cacu n'ibintu by'abaseruko n'abarengera wewe yarabishize ku ruhande birababaje twese twaguye mu gahundwe ubibwiye wese akwamirira kure Meri muraraba ntimuzohave musanga muri ko muramurenganya mbe bashawe umeze muraraba neza tumurenganye kandi ari we yavyiyemereye oya gipe nyene yivugiye ko yabigize nk'uruhare neza cane yafatanije n'uwitwa Cuma umunyarusanga bahari imuhumuro mama we ndakagaye cyangwa usanga yemeye kubikora ku nguvu oya nta nguvu na nkeya yabikoze atagahata arishikana nawe Meri none wacuvyemera byose aho usanga uwo Cuma yarabimwemeje ku nguvu nawe ewe gasore nawe ndumva ko wamwemera cane mugabo rero byarashitse ico cahara gikora asha nimba gipe yarakoze ibintu nk'ibyo ubu ndemeye nta muntu n'umwe atokora ikosa ariko rero kubona ari we yigire no kubivuga byerekana ingene yari umuntu agororotse jewe no mu mutwe numva bitinjira ashobora kuba yabikoze ku gahato ivyo ari vyo vyose ivyo ntaco bihindura ikosa yararikoze ya wi karibu yigo ndazi niwewe Kanye. wi bewe nibiki ko wafufuye amaso Ya conference de presse iraheze Kanye. oke ndabona kwiheze kuko uratashe so amatohoza ubwato urumva igo banzu bepoza utekane nibiki Kanye. Brigadier Mbombo yavuze ngo abagicyo mana yanje ko giparimwe mu banyuruje ubwato bamaze kubikubwira Kanye. wapi none wamenye gute kutaje muri conference de presse en presse namwe banabipostinze nari ndabizi avant yuko niyo conference de presse iba yo kumbe nce nawe uri gituma hajye hose nico gituma wari warahevye akazi nkako ingingukanga kubera ivyo nyene yigo ni kubera ivyo kubera bitoye le pire rero nuko vyanananiye no gutanga ukuri kwiyo nkuru kandi ndakuze sha Kanye nukuri birumvikana ujya gutangaza umuproche ntivyoroshe Kanye ibaze kuvuga gipe vraiment sha je ndakumva 100% wapi vraiment kuba nita umuprofessionnel hama ngahora inkuru ndayize nicaha gikomeye mugende sha ujya Kanye nakubeshe nanje sha je numva noshobora gutanga iyo nkuru ivuga sheri wawe nta na kimwe yigo nta na kimwe ahubwo rabu yikora ubunyene yamuyipost Kanye urisiri ivyo bintu uriko uravuga wewe vyakwe urashaka ko inkuru yoca kuri Kane Web TV ego ndisure yigo ndisure ndaguhaye uruhusha nuko Kanye
ibi bintu wavyumviriye neza kweri? Ego navyumviriye. Ikosa ryo kwima amakuru abanyarusange sinorigumamwo. Narakosheje. Ngezwa kwikosora barakeneye kumenya ukuri. Shakanye, je naragize imwe kuri Horace hamwe na Gipe. Kuba nari bagiye icuka kibicazanywe n'inyuruzwa rya burya bwato amasintanga inkuru. Nukuri ntaco nafashije abanyarusange. Ntaco nabamariye. Nivyo kweri. Kuko ingene bagirizanya batanaka amakosa. Ni hatari kweri. None wumva twoca tuguma muri iryo kosa gashaye igoro ryo guhora. Ibihuha nyene bihari ngira bizohava bigabanuka. Ivyo navyo vyuzuza ubwoba mu bantu gusa. Reka. Rero muri ico gihe naho umuntu ayagiriza abandi atano kwiyumvira guciyemo na guto. Bekade. Kurondeye iki? Ino musavura utaramira inkono. Ingene rushe nyene oya nukuri sinotarama ngo ndabishobora ni gripe biraba ibi nivyo ngomba kuraza ko kugura ejo ntibize ungore agatangaye ko ari byo mufungura mwijoro oya ibyo mwijoro birahari enga akajya gatebe kwega wicare zo kwicara gusa ahubwo uno munsi nari nkwiye no kurara kaya turatera inkuru ego sha tabarurare shayuri urazi ko yumviriye neza ibyo ndabivuze kubera nzi ko tutazosubira kubonana vuba kubera iki utazosubira kumbona vuba reka jewe ko atabonemirije kuja uzombura gute kade ujya jewe hanje kugusezera nga nisubire mu gisagara kwe sa yuri ivyo ni biki ugiye usubire mu gisagara hari uja gukora iki gahewe ntaco nja gukorayo kare mugabo kuguma maramarira mu maso yaba numva atavyo ngishoboye umaramara habaye iki kunteye ubwoba gayuri aho vyabaye ntaco uziga kadede nawe umwe yitwa umukwe wanje ntuza amabwa yakoze uri kuvuga gipe ego ndabizi none nawe urumva ko ntobiyobegwa none umva hari ico ncambariye aho naburije kanyenyeri none nzabi ariko none gayuri ico nico co gutuma umva ngahe rusange none co ni gitoga kade honyene no gushika ngahe wawe ewe naje ndabunda sije mbonye ndashitse none gipakoza amakosa bitukwa wewe wagira bitukwande ubusha bariko baritwengera ngo he wa mukwe wa Yuriya yaramenje Yuri oya ndagusabye reke kwikoroga ivya gipe bibazwa gipe wowe nta ruhara ubifisemo aho ndakuzi ushaka kundemesha mugabo urazi ko twe na kanyenyeri tumaramaye reka nukuri mwe na kanyenyeri nta kosa na rimwe mwakoze tekana yatansu yawe ntirindi duga nzotekana nshitse mu gisagara aho batazi vyacu ese kanyenyeri akayingira mu nzu akamisha ngo aragwaye kumbe turaryambaye sha tekana Yuri nta muntu n'umwe ashobora kubahora amakosa ya gipe ndabizi ko atadufunga mugabo urya nta kintu kibabaza nko gufungwa ku mutima aho uciye gashaba ryane inzara bega imwe ndakugire gute ndagusabye kanyenyeri ntumushire mu ivyo bintu byawe kade aha yambariye ibara ubona ariho yoguma kanyenyeri yambaye ibaririhe ko atakosa na rimwe yakoze oya reka aho rusangi hari n'umwe atazi ko yagendana na gipe ankundiye ejo tuzinduka tugenda ngo bagira bagende mukurindira kumenya uko bizokurikira reka tube turasomera intererano mwatanze ku gice giheruka ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe twumvirije ikiyago ca Kadede na Mbombo mbega vyoba bishoboka ko turengera injyane twagiriraniye na bene wacu mbega bisaba iki kugira ngo dusubire kunywana
intererano z'uno musi katuzere kuri Mugisha Patrick avuga mu ntara ya Rutana ariko no musi akaba twumviriza ngaha mu bwiza mu gisagara ca Bujumbura yagize ati numvirije ikiyago ca Kadede na Mbombo ati ndemezirana kwijana ko umuntu ashobora kurengera injyane yagiraniye na bene wabo ati biciye mu kiyago cugurukiranira ati kandi igiha icubahira umwe wese ati mu gusubiza hamwe nta yindi nzira irashe kandi nziza atari mu kiyago ati niho umwe wese aserurira kari ku mutima ati gutyo bose akamenya isoko z'injyane bagiriraniye ati bakaboneraho gusabana ikigongwe bakunga ubumwe bw'intava bakaboneraho kwirinda ivyoza bisubira kubacanishamwo yarangije agira ati ikiyago niryo soko ryo gusubiza hamwe no kurekuriranira ati mu gihe twagihaye ikibanza ati tukugurukiranira ati tukubahana tugatahurana ati maze tukarekuriranira ati ikiyago kaba umunoni ati ubumwe buraheza bugasasagara tukibagira zanjyane. Eko unaho tuje mu ntara ya Bururi muri commune Bururi ku mutumba wa Muzima aho irakoze Fulgence yagize ati kurengera injyane twagiraniye na bene wacu ati birashoboka cyane gose atariko bisaba ko mwugururukiranira mukicara hamwe ati hama mugasabana imbabazi ku vyo mwoba mwarapfuye vyose ati kuko iyo musabanye imbabazi rero muca musubira kuba bashasha ku mutima mugaca musubira kugiriranira ubucuti mukanywana vyoroshe ati ni byiza rero gusaba imbabazi mu gihe ubonye ko wagiriye ikosa umuvukanyi wawe ati kandi uwo muvukanye abonye mugenzi we aje kumwitura kugira amusabe ikigongwe yo kimugirira ati kuko ni jambo ry'Imana ritwigisha ngo nituba abanyakigongwe nkuko data wo mwijuru ari umunyakigongwe. Undi munywanyi yatwandikiye ni nkuru nziza Alexis wo mu Kanyosha aha mu gisagara ca Bujumbura neza na neza muri quartier ya Gisyo yagize ati yego cyane birashoboka ko turengera injyane twagiraniye na bene wacu ati basokuru bati hori honya umuryango ati kandi ngo akataretse kabagasema atabonse rimwe babwirizwa kwama barondera ico bahuza bakarengera ibibatandukanya ati sangira mutima ukurekuriranira nizo nzira nyazo zo kongera kunywana ati tukongera tukabona ko ataho tgushirana ati kuko dufise ikiduhuza kure ikidutandukanya ati kuko ngo wihora inshuti ukinovora intuntu. Uwindi munywanyi yatwandikiye ni Kabura Prosper avuka mu ntara ya Bururi muri commune Songa ku mutumba wa Ndago ariko akaba twumviriza mu gihugu ca Kenya ati birashoboka gusubira kuyaga nabo mwagiriraniye ibibazo ati kuko iyo musubiye kuvugana murasabana imbabazi ati hama bigahera mugasubira gusangira no kubana neza. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Oscar Habonimana yiga mu seminari nkuru yo kukiryama mu ntara ya Bururi yagize ati ego cyane birashoboka ko abantu basubiza hamwe ati cokogwa kugira basubire kunywana bwa mbere no kuja inama n'ingingo bakayaga ku vyabaye ati gutyo umwe wese araheza akamenya ukuri ku vyo yarasanzwe azi ukutariko ati bigatuma babona ko bose hari vyo bakoze bitameze neza bagasabana imbabazi ati kiyago rero novuga ko ari umushinga ushikana abatase canke abatabona kumwe ibintu bashobora gutorera umuti hamwe ati kuko umwe wese avuga uko abibona bagaheza bagatoramwe ukuri ati kindi gisabwa muri ico kiyago nuko umwe wese yokwisanzura kandi akagira umutima wo kwakira ivy'abandi ati gutyo bagasabana ikigongwe. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwebwe mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato ubu naho ni wa mwatosomera akabazo gice mweje gukurikirana. Akabazo nakagakurikira dufatiye ku kiyago ca kanyenyeri na igo kuri mwebwe nizihe ngaruka zo kudatanga amakuru. Ndasubiramwo dufatiye ku kiyago ca kanyenyeri na igo kuri mwebwe nizihe ngaruka zo kudatanga amakuru. Akabazo murakumvise mukaba mufite ico mushikiriza ni mutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ari 61 ubusa 9 eka nabo bo wifuza kwironkera igikino muri kirukuri kundwi biciye ku muhora WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere kurangiza reka twibukanye ko ca gice c'amajana 887 muri gwa rukurikirana igikino murikira ukuri murakoze naho kundwikurikira. Cari igikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.